je ati noshimishwa nuko Barcelona yorokita umugabo witwa Julian Alvarez. Umukenyero mushasha kuri Barcelona wo kwereka Alvarez ko nabandi bakenyi muri equipe Barcelona bamwishimiye. Vya bindi Imana nguca mu bantu. Ngo ntuzoyikwigera yibona amaso mu maso nguca mu bantu. Na rapporta biravya bakatereka nca mu baki. Gavati numva ndi sinzi meze neza nezerewe hamwe twosengisha umugabo witwa Julian Alvarez. Ase uyu mukenyero kinufasha kandi mukenyero nyamukuru wari wo gutanga inoti zikwiye. Ku munsi bavuze ko batayindi offer zorenga kuri bazotanga kandi babona ko Alvarez ziriya miliyoni 170 mutanze ko azimerita azikwiriye mene majabo atani bifuza kongerako. Uno munsi bibaza ko gutunga umukinyi nka Julian Alvarez atari ikintu cinyongera muri equipe ya Uburonse cyane surtout ko bigaragara ngo Barcelona muatakora mwifuza kandi jewe yabavuze abakinyi bari complete. Sibaza ko Deco na Porta bokuri ko se gutagora sasa muatakana 19 binjije. Iyo bavuze abakinyi bari complete numva umwataka yitwa Alvarez nkuko mba numva ba Kane nkuko numva Benzema muri ico gihe bavuze umukinyi ari complete kandi ngaruka nkumva Alvarez nkuko no kumva abakinyi babiri ngenda dondagura jewe nibo bakinyi mbona afise profile nk'iyabo kubera ko Alvarez niwe mukinyi hazokenera gukina ukamukenera, niwe mukinyi hazokenera gutsinda ibitsindo ukamukenera, niwe mukinyi hazogera gutera imipira y'imiterekano agafata iyambere no muri club utunze, niwe mukinyi uzosaba maturité akaza mu bambere, niwe mukinyi uzobwira ngo tugiye ku rugamba dirija abagenzi bawe akabishobora. Ubwo rero Barcelona irarabikavuga ngo nimba Atletico de Madrid era twankiye offer ariko n'ubundi tukaba tutarota turegura ku mugabo witwa Julian Alvarez, tuzokoresha plan A B C D mpaka mpaka tumurongo. Namuzi hari ku munsi w'ejo Daniel Ormo abanyamakuru akora amaze ati uravuga iki kijanye n'umugabo witwa Julian Alvarez? Ambwira ati no, ati just negera mvuga ku bakinyi bakinira izindi equipe tudakinana. Basi ugerageje kuraba ugwega fiza avuga ati n'umukinyi do class mondial ni gihangange, hatariki bidakombwira ngo tuganire ku mukinyi wa equipe yindi ivyo vyihorera. Kumva ngo propaganda zozo zirahari ku mpande zose zo kwiyumvira ngo mbega Julian Alvarez kwa Barcelona arinjira, ego oya ni yinjira arinjira haciye donc munziriye Barcelona munzira zose zishoboka za kumva ni gute twakonve ku mugabo witwa Julian Alvarez. Bako ruhande rwanje kwisangana no munsi umwana yitwa Pablo Gavira avuga ati vyondyohera, hari umukinyi usatoryoherwa kina no mu grand joueur, hari equipe toryoherwa itunza abakinyi beza. Ese turana abana ba Pablo Gavi bafise ADN ya Barcelona ijana ku ijana. Abayumva bavuga ati na esprit de combativité mfise gute ntoro nkunda afise esprit nawe yo gutsinda, gute ntoro nkunda afise esprit yo organiza tugashira hamwe tugahereza vyiza equipe. Rero aya majambo no munsi ariko aravugwa haba mu bakinyi bagiye batandukanye kwa Barcelona. Wibuke ko abanyamakuru bamaze kukivugisha ko umugabo witwa Paco Barsi, Daniel Ormo, Pablo Gavira, Leandro Barde n'abandi bagiye batandukanye bose bakubwira ngo twogererwa no kubona n'umukinyi yitwa nde Julian Alvarez. Ko kumbure fanga nadukure kiriya bana kugira ngo dushoye gusoma ari amajambo ari kuri nuzenya ari amajambo umugabo yitwa Pablo Gavira je kubashikiriza aravuga ngo yavuze ngo I will sign Julian Alvarez as non-Spanish player. Ati no sinyisha hamwe n'abangire bamayigo gusinyisha umukinyi atari mu Espanyol. Ati no sinyisha Julian Alvarez. Ati nk'umukinyi atari mu Espanyol. Ngire bamayigo gusinyisha umukinyi atari mu Espanyol. No sinyisha witwa Julian Alvarez. Nkuko wabivuze ari amajambo menshi yo turino transfer y'umugabo yitwa Alvarez kuri Barcelona. Ku munsi w'ejo twagarutse ku kintu gikomeye tuvuga ngo hari amakuru yo mwibanga avuga ko Rafinha inyuma y'igikombe c'isi ashobora kudesida gutandukana na Barcelona kigira muri Arabia Saudite bivaye nuko amafaranga bariko baramuha, hashobora kujamo kumva ngo kuneza yacu twese jewe ngende nicira agafaranga ariko namwe probablement ndabashe dans des conditions zituma mo sinyisha Alvarez ko mwamaze gusinyisha na Gordon probablement akaba umukinyi mwiza
wo ku 11 Alvarez yataka ya Marco Ndurande ariko aravuga igaruka ajya bitwa ba Yan Virgil n'abandi ukabona ngo ni probability bivugwa ko Barca ishobora kwisanga muri condition zo kuyiga ko nko mu gihe Rafinha yoba decide kugira gute kugenda ngo twara biclarifier neza turavuga ngo kugeza muri kano kanya Barcelona irifuza gutakaza Rafinha mugabo bivanye n'uburyo twabonye bigeze gutakaza umugabo yitwa Inigo Martinez hari condition barimo financièrement zishobora gutuma bicara na bose bakavuga ngo nibyo yari gipfuye ariko turi oblige kucica bivanye nuko bishobora kuba benefique kuri twese rero iriya yari nzira imwe mu nzira ziriko ziravugwa z'uburyo Barcelona ishobora kwinjiza Alvarez nko mu gihe yoba yisanze muri conditions zituma itakaza Rafinha ariko kandi buriya ndiko ndabona Barcelona ikiragira mal chance kuko atamukinyi probably mu Argentine ifise muri squad yabo yakagombye kuba yaratumwe kano kazi kuko kumva ko Gavi uvuga nk'imbere y'itangazamakuru ati ngize amahirwe yo gusinyisha umukinnyi atari mu Espanyol no sinyisha Alvarez iri message iremeye ishobora kuba interprete mu buryo ubu cyane buriya mugabo ni message yo guhabwa mbere umusore amwereke ngo erega no gura umunya Argentine uri kwa Atletico même ici on t'admire turakwemera hamwe twokina n'ivyo gira gute nivyo tugwa nabi kuko umukinnyi bimwe mu vyarabo iyo reka raja muri equipe araba ngo mbega le coéquipier banje mefiti coéquipier tuzokinana abo muzokinana nabo na cancane ngino equipe ishira imbere ya ADN yabo barabiki ninde mukinya correspondana n'ivyo dukina hari impamvu atavuze Haaland hari impamvu atavuze Harry Kane dufata karori hari impamvu atavuze Joao Pedro ko nawe nimwe muri cible zabo bifuza hari impamvu atavuze basi no kuzindi poste kuko arazi bwa mbere turakene nimero 9 ico ni kimwe ikigira kabiri muri ba nimero 9 dukeneye equipe yari irikira rondera kugira ngo bamwereke no ko bamwadimira peut-être nabo barabona ngo bivanye n'ibyo dukinjana umenyereza Detense Flick ahantu wa Robert Lewandowski dutunze Alvarez byo bimeze gute byo bimeze neza rero nk'abo ku equipe batanga gwa message no kukuntu twagiye turabona Madrid usanga Mbappé kwita message witwa Reja ni Chouameni n'imbere yo ko Mbappé azoribuka ko Menga Karim Mustafa Benzema yari kuri mission yari mubwira kenshi ukabona ko nawe avuga ati gukirana na Mbappé nki Madrid byo babijoshe nubwo batavuye bakinana bwo ukabona ngo rabo kuntu bagiye barakurikirana araje Eduardo Camavinga araje Reja ni Chouameni araje Kylian Mbappé uno musinjiye ko natero ngo uno musuri muri Serie America zine zo muci zikurikirana aho Madrid yinziza umukenyi mu Faransa kandi akomeye kandi akinjira bigaragara ko equipe avuyemo yarigize gute yari kimukene sote akaba Brado Fer cyangwa gasoka yongereje abazana baramupropoje kumusha muri conditions zo kugira ngo ngereza amazana bikaragiragize gute bikarangiragi rawo ujyo mugabo yitwa Jude Victor William Bellingham ashobora ko ari mu bantu bajuwe role ikomeye cyane muri kayo umugabo yitwa Trent sino uravye Trent ubugiye makuru na equipe ya Liverpool abarejande n'abandi bamuremereye gushikaho kayi wicanishamo abantu Trent nta kintu kimwe cyari gutuma atadesida gumari mugabo hari uburyo umugabo yitwa Jude yateretsemo umunyu mwinshi cyarambwiye ati twende yari amateka warayanditse uribuka ko ari no mu legend ba Liverpool yavuze ati nanje ndi Trent no decide mbona ko ivyo na Liverpool bikwiye numva ko noja handi hano career yanje ngira ico ndayongeye ko gusumbuko no banda ifise ndi kwa Liverpool no genda kuko nkonsidera ko yahaye byose Liverpool atariko hamwe yoba umukinyi yumva ko agomba kubandanya career yo kazubakira kwa Liverpool nahagome rero niyo kandi ko ndabona no kwa Barcelona bisanga bagomba kweswata ariko nuko atamukinyi mu Argentine bafise muri squad hari mu Argentine bafise Barcelona bo bararungitseyo nawe Barcelona nta mu Argentine bafise muri equipe yose no musaba abanya Argentine benshi ariko Chambo cha Bosco bibereye kwacura Chambo cha Bosco ni gute muri Barcelona ziburamwe ba Argentine na gusamara oya kose ngusamara gusamara nyene abana benshi bariko baraduga muri kino gihe ba Argentine ariko mugabo nuko muri amasi benshi atabari bisanga bagomba kugera ikirenge mu cumuga bitwa Lionel Andres ariko abana baduga en fonction y'abakurira muri amasi abana benshi babanya Argentine burya bakurira ama projet za River Plate na Boca Juniors bavuye kejo basanga mu Butaliyano canke kwa Atletico Madrid kwingendo yacoro ariko mugabo ubwo Barcelona yavigira ubwo bagatamukinye mu Argentine bafise muri Swade mu gihe bigaragara ngo Alvarez we turabizi ko yifuza Barcelona ubwo abantu ntabwo bogira hano babona turabizi ko umukinnyi amaze kwerekana ko kene equipe twese Barcelona kuko nije no kugeza amasezerano kwa Atletico de Madrid yaravyanse
kandi turazi ko Barcelona inafise okay Julian Alvarez erega ubwo aba Barcelona ntabwo bogira ubwo Barcelona ubwo bavuga ngo nuko yakata kuko binavuga ko n'igituma Barcelona ngo itifuza kongera amafaranga nuko bazi ko Claudio Alvarez iri kubera n'umukinyi ubwiwe yamaze kubabwira yuko ati ntagire indi offer mu mumviriza atari ya Barcelona kavuga ati nimba mukenda twifuza bishobora kurangira Atletico de Madrid gondojwe ikumva yuko mo kuyega natwe uwo mukinyi w'umunyargentina ashobora kuba afise ubwoba hariya kubera ko intwaro y'umugabo witwa Laporta Messi ntayemera ngo dufate basi navuga rumwe nayo ku buryo buri direct siro nk'uno munsi Messi yaza kuba ari umwe mu bakinyi ashobora kuba impliqué muri bino bintu avuga rumwe n'intwaro y'umugabo witwa Joan Laporta gutwe kuti ari kwimplika muri ibintu kandi avyemplisemo ndazi yuko hari indi poa byari gwa bayifata nubwo tutazi Real Makato yaravyemplisemo kuko avant tout Messi ari reconnaître ko Barcelona ari Barcelona y'abasocios atari Barcelona ya Laporta ko Laporta nabo bogira ivyo bapfa canke yo batamushigikiye arazi ko Barcelona izobaho n'inyuma ya Laporta arazi ko umunsi yogerwa ko Barcelona twaye igikombe naho aho bari kuri Laporta kuko arazi ko Barcelona bikumbuye arazi ko yasohotse abantu yabemereye igikombe muri 2020 bararinda kakizana bakwitwa remontada na equipe ya Liverpool barakibura riya ni deni ni ico kintu mpagaze ko nkavuga ngo Barcelona ntiyogira ubwoba nta nubwo yo nabura ariko le joueur uno munsi arashira kuri pression equipe ya Atletico de Madrid yamugarantishije projet nziza wanashaka projet nziza kwa Atletico Madrid irahari mugabo iyo hageze ku kijanye no kugwanira ibikombe Atletico de Madrid irakwega ibirenge cyane rero mukinya maze kubona ati jewe ndipfuza gusohoka kandi nipfuza kuja hehe kwa Barcelona Arsenal Paris kamadosi yanyu ku ruhande ariko mukazone kwa Barcelona ipfuye zisubireze ivyugo aho Barcelona ico ni kintu ntambere kigomba kuba motive ariko wongeye ukaraba Atletico de Madrid rero muri bashaka gufunga ipepe bakavuga ati ni clause liberatoire $500,000 ego yazane oya umukinyi nazogumuka azokwicara tuzoya muhemba Ivo byose no kugomba kuvyiyumvirako dushobora kubona Atletico de Madrid bwira Alvarez ati twe nta mahera tubuze icara utagomba gukina icara uzuyarya ariko kandi abana nakuriya kuntu Real Madrid na Gareth Bale babaye ariko kandi Landry ari bimwe mu bintu tudahora tumenya burya tukaza kumenya ibintu byamaze ku explose ibinyamakuru muri Espagne ko twakunze kubivuga burya biri kwegera kwa fonction yica biba bushaka nk'ubiragoye ko ikinyamakuru cegukira Real Madrid cyangwa umunyamakuru yegereye Madrid atandika ko Madrid iri favori mu ijana no kugumana no kuba yogura Urize donc nk'umunyamakuru kandi kavuga ngo Madrid cyangwa Bayern irazi ko Urize azogira gutazogenda mugiye nk'uwandika hariya kwa Bild nawe arashaka kuvuga ngo peut-être riva na influence yagize ivyo binyamakuru byo muri Espagne kavuga ngo Urize ari proche yogira gute yo gusoka kubera ko umunsi biragoye ko ari ikinyamakuru cegereye Real Madrid kizokwandika kivuga ngo Madrid izoferinga muri dossier yande ya Alvarez nako ya Urize vuga hari message na pression bari ko baratera uvizo mugeni nuno munsi ugendura Mundo Deportivo ugendura abe bari ya Baromero ugendura abinyamakuru nka za Sport n'ibindi biragoye ko vyo numeje makuru wabo batandika ko Barcelona iri favori muri dossier y'umukinyi kandi barashobora no gukreba bakakubwira n'ama contact adahari tumukinyira maze kwemera n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo n'imiburiburi equipe yiye message ivuga ngo est-ce que je mérite cyangwa urugamba ndimo go kuvuga ngo ngubane Alvarez kute rushobora rurashoboka cyane nimeze gute kandi ugasanga aho ari Alvarez taravuga none tukazomenya nk'ukuri nkamwe byo rangira yigumiye kwa Atletico nk'umunsi umwe cyakora iganiro bakamuza akavuga ati ndi fier yo kwibera ngani cyo gituma nahisemo kugira gute nahisemo kuhaguma kuko ndajavye na contrat bikarangira peut-être na ya contrat yavuga ko tokongereza yongereje mugabo nemeza ko izi equipe Barcelona na Real Madrid ibinyamakuru birakora akazi gakomeye cyane mu bijanye n'uburyo umukinya agomba kuba convaincre no gushira pressure kuri equipe kuko bigaragara ko namuzi Atletico nimba ibinyamakuru byo biri en faveur ya Atletico bivuga ngo ni clause liberatoire canke umusore wacagume ngaha umva none ari kindi wodiringa ko turazi honest ko yaba Madrid yaba Barcelona n'umwe ari prêt gutanga 500 miliyoni muri capable gutanga $500,000 ngo bagomba kugura umukinnyi kandi clause liberatoire bayimushirako ntibayimushize ko bavyumviriye harabaye de négociation ko kugira ngo agushe kuri clause no kuvuga ngo aya mafaranga ni muyanshye ko kubera ko nanje ntaho niteze ku ntaho nifuza kuja mugabo uri inzu uvuga uri muri equipe ya Atletico Madrid warabaye convaincre gusha kuri clause liberatoire ya 500 miliyoni mugabo iri ukiri kwira mu myaka ya Alvarez utiyumvire ko ushobora ku progress rero ikintu cyambere ni mpindukira nkiyumvira nuko nebuka kuri ya Karami sinyari nayigaruka igasinyura
ariko gusinyura biragoye Alvarez uno munsi profile afise baramaze gusinya urasinyura ariko biragoye nivyo. Alvarez bien sûr uno munsi profile afise imwemerera kumva ngo aho ndi mbaye stable tugatwara ibikombe d'accord, ariko aho ndi tutariko turatwara ibikombe ndashobora kuvuga ngo reka twige iyindi plan y'ingene jewe ntazohereza ubuzima hano, kuko nimba Atletico de Madrid twabigarutse ko mu minsi yaheze ariko abasatirizi yatunze. Reka tubigaruke ko mu kanya nyuma y'isaha duhabwa na Bobet. Birumvikana kubera ko runo ni urubuga rwa mbere rugufasha gutigira ku nkino zigiye zitandukanye. Rero birumvikana ushobora gutigira ku nkino z'igikombe c'isi wifashishije Bobet muri rusangi, ubundi ibintu bigeza bikagenda neza kandi cyane atangorane nimwe uri kumwe na Bobet. Bobet irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro. Menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi3 akaburungu Bobet akaburungu BI. Bobet utsinzuraronka. Bobet utsinzuraronka birumvikana nk'ibisanzwe ni West akaburungu Bobet akaburungu BI. Wifuza gutigira ku nkino zigiye zitandukanye ukoresha Bobet, ubundi bigeza bikagenda neza cyane. Tangorane nimwe avec code parrainage PJF mu ndome nkuru kandi zisomeka neza. tubwira abantu bifuza rero application ushobora kuyitereshaje kuri West akaburungu Bobet akaburungu BI muri Google Chrome yawe. kugura konte biroroshe, ufyonda kuri s'inscrire ugashiramo nimero yawe. Chambo cha Ediri ishobora kuba ariyo application ya mbere byoroshe kwiyandikisha ko ni nimero ya telefone bakubaza iri ukoresha mu kubika no kubikura amafaranga. agira kabiri ni mode passe bero 8 cyangwa indobo 8 n'imiburiburi, ariko kandi agira gatatu ni PJFM nka code parrainage ugacu vyonda kuri valide konti beje kuguruka. tereka ko amafaranga yawe rotre iki nkino bigiye bitandukanye, harande inkino zihari babagufitiye za aviato, bagufitiye za jeu virtuel, ariko kandi n'ubundi burusho babo ari style kino gihe cy'igikombe c'isi. birumvikana ko bakubwira ngo kora kuponi imiburiburi yo guhera ku manota 400 uyikore ku mahera guhera ku 2000. nuba mu bazojya muri kino gikombe cyiza ugomba gushimirwa harakamoto kari yari yakamazigiye abatari bakagomba kuba bagwanira cyane kabisa. kariya kamoto ngo ushobora gukora kupungo y'iko manota 400 ngo acutigira ukoresheje guhera ku mafaranga 2000 noneho ukaba ari mu bantu bavuga ati ku 2000 byanje kariya kamoto electrique ndashobora kukaganya. ibaze ko ushobora gutsindira moto, noneho niyo utotsindira moto umufungo bo wawuriye deja ukoze kupema y'abanota 400 ku 2000 ni wisamira. donc uri inzuge uriye wisamira ugaca usanga ubaye no mu afisa amayigo ko botsindira kariya kamoto hari n'ubundi burusho bwiye butandukanye amatelefone nabonye bariko barayatanga n'ibindi. cyane rero hamwe na Bobet ushobora kwibera umutunzi mu kanya isase birumvikana. Alvarez rero nukurinda tukaraba uburyo bibuze ko bigenda tukaje mu minota mike hano bya Alvarez, ariko ko bigenda kose bigaragara ngo cette fois biracakanye ivyo twitega byose tuvyitegereje. iyi profile afise no munsi Atletico ni yicare yige, kuko iyi profile yarayigize umugabo witwa Radamel Falcao, yarayigize Sergio Kun Aguero deja yari karahaca yigira muri projet ya Man City. mugabo yari mwiza, umuntu nemeza ko yabaye bimaze no kujyanira Radamel Falcao n'aba bad boy Diego Costa. bad boy yabaye yakuze mugabo yari projet imaze kuryoha cyangwa gutwara ibikombe. mugabo uravye umugabo yitwa Sergio Kun Aguero yari umwataka mwiza udashobora kwizigitira ko muvuye ngo urumva ngo kubera ko ngo turi twitwa naka reka tumugumana, ahubwo yari umwataka mwiza kubwira ngo urangumana kuba ivyo turiko turatwara atavye turiko turatwara ndekura n'isuku. yari ironke projet y'abarabu muri Man City. uratunze umugabo witwa Radamel Falcao n'urugwego Alvarez ariko Atletico ni yararufise no kwa Monaco yararongeje abantu bibuke 2013 barabara Radamel Falcao 2012 kuri finale ya Europa League batsinda Atletico Bilbao, 2013 muri Super Coupe UEFA batsinze Chelsea visa Champions League. Radamel Falcao batsinze umenga ibitsindo 3 wenyene. uraraba rero ko ngo nimba Atletico de Madrid ifise ubwo burorero bugera kuri 2 bwo gutunga abakinyi beza n'abandi bikarangira barekuye. ntiyatunze umugabo witwa Thibaut, ntiyatunze umugabo yari mwizanye ya Chelsea, ntiyatunze umugabo witwa David De Gea. Muri De Gea akabatera akagera akavuga ati ndegiriye Manchester. mugabo kiriya gihe Atletico Madrid ari confiance batari bwigiriye nk'iyo bifitiye no musi bifitiye confiance bivaye n'amafaranga bivaye naho bagera mu mahiganwa
gusumba kiriya umuntu wese yari akibona Atletico Madrid nka equipe nk'uko ukuntu dufate abantu babona Tottenham. Urabona Tottenham ya avant Poch yari equipe isanzwe yari kuraba abakinnyi ko kugenda kujya mugabo urabona ko avec ba Riken kuri Borussia Pochettino yabaye equipe ishobora kuresista idapfa kurekura umukinnyi wayo mwiza. Ivuga ngo niba uri twoja muri Champions League ariko kandi twoja ku isoko abo beza za Man City za Liverpool sigura natwe tukabagura. Iyi myaka Alvarez ariko aregeramwo ni imyaka no muri teye ubwo bimwereka ngo hamwe mu mwaka uzana muri sugira saison blanche kwa Atletico wowe muri kurebagiranwa mu bakinyi biragenda yarazindutse buriya ntagikomera kimwe Alvarez adafishe yoba yagiye La Liga ni yabura ariko rero iyi myaka uko mwaka uvuye ko witwara Alvarez ukinira Atletico wisanze n'ubundi winjiye muri 27 atagikombe twaje utabura wese ndabaye nka Harike nzoja kwira Volta amaze gukura nuko meze rero kuri dossier Alvarez ariko n'ubundi ngo still abanya Espanyol ngo nabo hari uburyo ngo batariko barahuriza ku ikinishwa rya Lamine Yamal mu guserukira rwego La Roya kumbona bigiye gukomera iwanyu Aisha ndi Marolino mukinisha ndi Marolino mukinisha bigafata akabicobaye no muri Barcelona yagwaye baramukinisha pressure ino equipe y'igihugu kandi igihugu imbere y'ibintu byose buriya ngo Barcelona ni ngo niyananezerejwe n'uburyo witwa Maroli yamuzanye mu nkino mu rukino rwa mbere amusubiriza kuri match ya Cape Verde banganje usa kubundi kandi buriya ngo amasezerano n'umuko equipe yitwa Sergio Rego ya Espagne iri mukinisha bare match gira kabiri naho nyana kinja asubiriye ya Arabia Saudite ariko ngo muri match ya mbere aramukoroye bivaye na pressure ya result no muri match gira kabiri match ya Arabia Saudite bigaragara ngo ariko se gukora araza gutangura mu kibuga nase ubu tugeze aho La Roya batotsinda equipe yitwa Arabia Saudite cyangwa batsinda urukino